Reka ndabaramutse nizera ko mumeze neza cyane mwebwe mudukurikiye muri mu mihingo itandukanye. Ijwi mwumva ni Didman Pro, iki ni kiganiro X News. Ndakwibutsa kuraba ko wahejeje kudu followinga ku mbuga dusanzwe dukoresha. Ndakwibutsa ko haruhande ya YouTube turakoresha Facebook ndetse na Instagram, aho turashobora kuraba ko wahejeje kudufollowinga kugira ngo ntuzuracikwa n'amakuru tugushikiriza buri igihe. Nuko tudatevye, reka dukubitire kuyavugwa kwa Sadbi. Ubona ko yamaze gutangaza ko yagabiye imodoka yo mu bwoko bwa Voxy umugwi w'abatamvyi biwe witwa Buja Up Academy. Abatamvyi avuga ko kuva batanguye gukorana batumye ibikorwa vyiwe bigera kure ahashoboka. Abicishije ku rubuga rwe rwa Facebook yanditse ati imodoka shasha yo mu bwoko bwa Voxy, agashimwe ku batamvyi banje bagize Buja Up Academy. Twakoranye kuva mu ntango ya Buja Piano. Uyu ni umwimbo wa Kirisese, aho twakoranye ibiteramo vyinshi vy'impeshi turiko twandika amateka hamwe n'abari nyuma yayo ntitubibagira. Ariko kandi yasubiye aragira iyindi post agira ati mu ma views ni 47 millions views entre parenthèses ati iyo ndabishaka. Imari nagabiye abahungu b'abatamvyi, murakoze kubigiramwo uruhara mu gukunda Kirisese. Yahereje kuri note bien agira ati nsigaje Linda Lacoste n'abandi bahungu biwe benshi cyane nsengera. Kino gikorwa ubona ko kabisa abatari bake bagikunze cyane, ubona ko bamukeje bimwe vy'akarorero, akubona yiyumviye ico kintu cyo gushobora gushimira bamwe mu bakomeza kugira uruhara mu iterambere ryiwe. Ariko nubwo biruko hari benshi basa n'abatabikunze, ariko kandi basa n'abamwibukije umugwi wiwe wa kera wa Team Satura. Ubona ko bavuga ko ari umugwi bavanye kure cyane Sadbi ataranaba icamamare canke ngo aronka amafaranga uno musi ashobora kuba afise. Ubona ko hari abageze ati why ino modoka utayiguriye Team Satura yo mwavanye kure cyane, uno musi uje gushimira abantu atani imyaka 2 mu maranye muri ko murakorana, bo bagusanze uri umustar akomeye. Ubona ko kabisa izi comment muri commentaire nyinshi zagiye ziraboneka, izi nazo zagiye ziragarukamwo uko biri kose na office uko bibona. Mbega akagashimwe yahaye uno mugwi wiwe bariko bakorana muri kino gihe, wewe ukabona gute? Urandika muri commentaire ugire ico ubivuga ko. Reka tugaruke ku makuru y'umwigeme right now yamaze kuba umumama. Ni Gina Ginella, umwe mu bigeme bakunze kuboneka cyane ku mbuga ngurukana bumenyi, uwo twokwita content creator. Ubona ko byaraye bimenyekanye ko yarayibarutse. Imwe mu bigeme twavuga ngo bavugishije benshi cyane kuva atangaza ko yibungenze. Ubona ko abatari bake abagiye barabifata nka prank canke ari showbiz yo bari karakina kugira ngo avugangwe. Ariko ikindi naco cyari gitangaje muri iyo periode nuko atigeze ashira ku mugaragaro se w'umwana. Twavuga ko benshi bakomeje kwibaza abatari bo, ariko kuva amaze kwibaruka ubona ko umusore akiri muto yamaze kuja ku mugaragaro. Ubona ko vyamenyekanye ko uno musore ari we se w'umwana. Inindi nkuru twavuga ko iriko iravugwa cyane right now, abatari bake bakaba bakomeza gukeza cyane uno mwigeme ku kibondo ciwe ecambere yamaze kuronka. Ibintu twavuga ko bimeze neza, benshi baryohewe no kubona ko basanze atari prank, ahubwo vya bintu ari ukuri kabisa. Yes, tugaruka kuri collabo ya Bface, Big Fizzo hamwe na Lolilo, ariko kandi n'abandi badirimvyi batarashima gushira ku mugaragaro nkuko tubibona kuri cover. Bface on the floor aheruka gushira ku mugaragaro, ubona kari cover yanditse kati Bface featuring Big Fizzo Lolilo, ariko hakaba n'udu point twerekana ko hashobora kuba hari n'abandi. Ni Bface mu gutangaza iyi cover yagize ati indoto zimwe muzo nari mfise kuva kera zo kuririmbana n'abantu nakuze numva kandi nkunda nazigeze ko. Hari uwigeze kuvuga ati nimba wambara iboka nuko mwizi gisabo canke ntare rushatsi bambaye imitoto, canke nimba wambaye ibiratu no munsi nuko bagenda n'ibirenge baducira inzira kugira tuzoshike aho tugeze.
nimba umuziki ugeze hano nuko Big Fizzo na Lolilo bagwanya ata TikTok ata Instagram YouTube kugira ngo twebwe tuzoshikaho turonka ama views nkayo turonka uyu munsi. Mufashe tubaha amashugwe yabo, maximum respect to them. Ubona ko ari post yakunzwe ku rugero rushimishije, batari bakobona ko bamukeje cyane kuri ico ciyumviro gushobora kwegeranya Big Fizzo na Lolilo. Twanavuga ko ari mu ba legend hari haheze igihe badashobora guhurira mu ndirimbo imwe, ariko Bface on the floor akaba ashoboye gucreate ico kintu. Ikindi twavuga kuri Bface ni Bface yashoboye kuboneka yagiye kwakira ku kibuga c'indege ca Bujumbura citiriwe Melchior Ndadaye, umuririmbyi wa kera nawe twavuga ngo ni legend adasanzwe benshi mwagiye murakunda ni T-Max. Ubona ko aka kanya tuvugana abarizwa hano mu gisagara ca Bujumbura inyuma y'imyaka itari mike, twavuga ngo atari hano mu gihugu, ariko kandi twanavuga ko T-Max yaramaze igihe atumvikana mu muziki. Ni na T-Max afise igiteramo hariya muri Gera Plaza ni Mukamenge. Ubona ko abatari bake bamurindiranye igishika kugenda kuryoherwa nawe muri za ndirimbo za kera, ariko kandi anavuga ko afise byinshi agiye gukora muri kino gihe ari hano mu gihugu cacu c'u Burundi. Ariko ikindi naco akiriko kivugangwa nuko hagati ya Bface on the floor hamwe na T-Max ashobora kuba hari ikorabo bakoranye, indirimbo nayo ishobora kuja ku mugaragaro vuba cyane. Nuko rero reka ndabashimire kuba mukomeza kudukurikira, wewe ukomeza kubana natwe mu biganiro bitandukanye. Ndakwibutse kuraba ko wahejeje gufyonda subscribe kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza. Yari Didman Pro, ikiganiro ni X News, ndabakunda cyane. Ciao ciao.